Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Nitwa Françoise Habonayo, ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya iduhaye ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kuko utugirira neza. Turi imbere yawe tugomba kuvuga ibyawe, ndasabye mpemu wawe yera wadushigikire mwami Yesu Kristo. Aheza gino jambo rigirire ikimazi uwuryumva wese mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nagomba tuganire ku ijambo ryitwa ijambo Imana yampishuriye ngo tuganire n'abantu bayo, kandi ni ijambo musanzwe mumenyereye. Ni ijambo risanzwe rizwi cyane, ijambo ryitwa akameremere canke ibikorwa by'akameremere. Jambo ry'Imana yatubwira ngo muri runo rugendo hari ibintu bibiri bigenda biragwana, ibikorwa by'akameremere kacu n'ibikorwa by'impwemu bisunitswe na mpwemu w'Imana. Rero mu buzima bw'umuntu uko tubayeho, hari igihe usanga nyene uri mu mpwemu neza, hakaba n'ikindi gihe usanga uri mu mubiri neza, nabyo nyene ukabibamwo neza. None ariko abantu b'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo twabambanye akameremere kacu, twarakabambye muri Kristo. Ariko hari igihe bikunda gushika ugasanga nyene biratunanira kuguma mu mpwemu, ahanini tugasanga nyene turayagisa mu mubiri. Imana dutabare. Turabe ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca Matayo igice ca 5 hariya ku murongo wa 21, turahagarara cyane ku murongo wa 22. Matayo 5 katuhara twihuse. Haravuga ngo Matayo 5 haravuga ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica aba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azoshavurira mugenzi we azoba ashikiwe no gushigwa imbere y'intahe. Uzotuka mugenzi we ati wagipfuwe azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzomutuka ati wagipfuwe azoba akwiye gutabwa mu muriro wa Gehonomu. Imana tutabare. Iri jambo ni jambo rikomeye, ariko kandi ni jambo tumenyereye. Tujaniranye na ririya jambo ryo muri Galatiya igice ca 5 naho nyene hariya ku murongo wa 19 tubandanye. Haravuga ngo kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushurashuzi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya ibice, inzigo, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Imana dutabare. Turabye akameremere, turabye ibyo mpwemu nawe yama ngo, ariko ibyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Imana ishimwe. Bene data, turabonye ibintu bibiri, bimwe ngo bitangwa ni iby'akameremere kacu, notre propre nature, hanyuma hakabaho n'ibindi bya mpwemu w'Imana. Rero muri ubu buzima turimwo tugenda tujana hamwe, usanga turaha ahandi tukaba muri aha, ariko abantu b'Imana
twari dukenewe kuba muri uru ruhande rw'ibyo mpwemu yama, urukundo, kwihangana, amahoro, mugwaneza, ariko bigenda bitunanira kubera yuko duca mu masirkonstanse atandukanye nk'ay'abandi bashamwo, ugasanga urashavuye, ugasanga birakunaniye kuguma muri iki gice twabwirizwa kugumamwo. Nariko ndasenga Imana muri iyi minsi, hanyuma Imana impa inzozi, nizo yanyigishijemwo aya majambo. Nabonye umuntu yari afise ibisi nininya cane, iyo bisi nabona yuzuyemwo ibitoke, hanyuma rero ivyo bitoke mbona ariko ararya umuhwi, nanje ndi hasi, ntari muri iyo modoka ndi hasi, nca ndamusaba ndamubaza nti muri ivyo bitoke harimo ibihiye? Aca arambwira ati egome, aca arampamwo ibihiye, ampa igitebo, muravyumva, igitebo canke ikigagara, anciramwo imihando y'imihwi myinshi, hama akiyimpaye ndayitereka ahantu, hama rero nza mbona hariho abahungu bariko barayiba, bariko barayirya, nshitse nkabona ingene yari yangoye kuronka, nkaca mbona n'abo bantu bariko barayihonona, sindanabajije ngo mbega ivyo mugize n'ibiki, naciye ndabagurukira ko ndashavura, murabona ingene munyononeye ibintu, raba ndashavura nyene, ni gute mushobora kurya imihwi y'abandi si yanje, none mwebwe kubera iki muriko muragira ibi bintu? Ndabashavurira nyene, ndabashavurira, kandi mbona nyene ndiko ndabakubita nyene, mfata uwo muntu nabonye yariko arayirya, ndamujingita amenyo, ndamurya inzara, ndamukubita ibipfunsi, ariko murazi ibyo mu nzozi, urakubita ibipfunsi ntigishika, wamurya inzara ukamenga nta nguvu ziri mu ntoke. Hama rero ngo mbona ya muhungu, mbona ntiyashavuye, ntiyamenye ibyo yakoze ibyo ari byo. Hama rero atamenye ibyo yakoze ibyo ari byo, numva ndababaye kuko atabonye ikosa ryiwe, nca ndavuga nti kwari uko kutabonye ikosa wakoze, reka nje kukuburanya imbere y'abacamanza, baza kukumvisha icyaha wakoze icyo ari cyo. Ubwo nyene mbona ingeze imbere y'umuntu, mbona nyene ndiko ndamubarira nti ubuntu bandiriye, banyononeye ibintu vyanje. Hama rero ndavuga nyene, ndavuga ingene nabihawe n'uyo muntu ari mu modoka, ingene vyari vyavuye kure, ingene nari nabiteretse ngaho. Hama rero ngaca nsanga abo bantu bariko barabirya. Wa muhungu aca asobanukirwa neza ko yakoze amakosa, arababara kumva yuko ari uko vyari biri. Hama rero ariko nanje wa muhungu yemera ikosa ryiwe, ariko nanje ndindira ko wa muhungu avuga ati yamara nanje yankubise. Nije naciye ndavyishura mu mutima nti none wewe nawe nyene yarakwiye kubandanya avuga ati na jewe yankubise. Hama rero niho rero naca nikanguye, nje ndavuga nti Mana, ibi bintu mbariye nibiki? Imana rero ica iransobanurira, impaya amajambo yo mu gitabo ca Matayo igice ca 5 uhereye aha ku murongo wa 21 ukabandanya 25. Urabona ngo ingene ya majambo avuga, ufise Bibiliya aze kuyisomera. Havuga ngo mwarumvise ko byavuze ngo ntukice, ngo umuntu yica ngo azoba amaze gutsindwa n'urubanza, ngo ariko jeho ngo ndababwira yuko umuntu ashaburira mugenzi we, ngo uyo nawe nyene nico kimwe n'uyo muntu yishe, nawe nyene akwiye kujanwa mu rubanza. Hanyuma ushishikaye hepfo ugasoma, urabona ingene amajambo avuga ngo umuntu ntiyaboneka ko yakoze ikintu kibi, ngo anyaragase ashire hamwe n'uyo muntu amurega ataramujana ku mucamanza. Kuko nk'akarorero namwe mwumvise nk'uko ingene naciye ndamujana mu rubanza kubera yuko atihanye icaha ciwe, naciye ndamutwara ku mucamanza, uwo niwe yagiye kumwumvisha ikosa ryiwe kandi yararyumvise. Hanyuma turavye hajya mu gitabo c'Abigalatiya
5 twabonye naho ingene ijambo ry'Imana ryatubwiye ibikorwa by'akameremere kacu. Muri ibyo bikorwa ngo harimo ishari, harimo inzigo, harimo ishavu, harimo kuboregwa, harimo gusambana, ngo abakora ibyo ngo ntibazobona ubwami bw'Imana. Mwene data ndagomba ndakwibutse yuko turakunda gukora icaha cyo guselektiona ibyaha, ukamenga hariho ibyaha bizojana abantu mu muriro, ukamenga ibindi ntibizobajana, ukamenga wowe wakoze icaha cyo gushavura canke icaha cyo kugirira inzigo uwundi, canke icaha cyo kutirinda, ukamenga wewe ntusa na wa wundi aboregwa, wewe ntusa na wa wundi asambana. Ariko ndiko nkubwira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo abakora ibisa bityo mu bwami bw'Imana ntibazogerayo. Mwene data ndagomba ndakwibutse kandi ikindi naco, muri izo nzozi Imana yanyeretse neza yuko nakoze icaha cyo gushavura. None ubonye abantu bariko barakononera ibintu, mbega solution no kucumuja kukamugurukira ko nyene urabona ibiki no, oya, solution warukwiye gukora, warukwiye kumubaza muti nyamara mwanya none ibi bintu nibyo nari nkuye aha naha. Ubimubariye neza aca bisobanukirwa akanagusaba n'imbabazi. Ariko igihe umugurukiye ukamushavurira, ntaronka n'umwanya wo gusaba imbabazi, ntaronka n'umwanya wo kwisigura n'icatumye ubikora. Bene data ndagomba ngo tumenye ngo byose tubikwane mu rukundo. Umuntu w'ishavu usenga Imana, ishavu ni ribi. Ishavu niryo rituma ibintu byinshi cyane byononekara. Nk'aba bantu bari mihwi, kubagurukira kukabakubita ntibyari byo byiza. Ibyari byiza bari kubabwira mu bugwaneza uti mwangiriye nabi, eherabi ibi bintu mwononye, nabo bari guca babyumva bakanagusaba n'imbabazi. None heraba ku mucamanza honyine niho nabisobanuye neza, kandi nari nkwiye kubisobanurira abo nyene. Rero bene data, iki caha umuntu wese yisuzuma, umuntu wese yirabe, asaba Imana imbabazi. Tuba abantu b'abagwaneza, tuba abantu bashira imbere urukundo, tuba abantu bashira imbere kwihangana. Niba umuntu yakugiriye nabi, mubwire mu bugwaneza. Niba byakunaniye kwihangana, senga Imana iguhe gutsinda ishavu. Hariho abantu bafise ishavu rininiya cane, hariho abantu bameze uko nyene, kandi ishavu wiyumvire yuko ishavu niryo ritera ibintu bibi byose tubona. Ishavu niryo rituma umuntu yica uwundi, ishavu niryo rituma abantu benshi bahukana. Si kubera yuko ibyaha bitahari, ibyaha birahari, mugabo ubihantera donc ubitwara gute? Ibyaha birahari mugabo none ubyifatamwe gute? Ntukabyifatamwe n'ishavu, ariko byifatanyemo mu rukundo. Umuntu musobanura ikosa yagize n'abazokwihana. Nuko rero Imana bahezagire. Byari ibyo nagomba ko tuganira ko, ngo nawe wibuke yuko ishavu, uri umunyeshavu, usa na wa wundi w'imborerwa, usa na wa wundi w'umusambanyi. Wihane, kuko utihanye utazoja mu ijuru. Ngo abakora ibisa bityo mu bwami bw'Imana ntibazogerayo. Imana ibafashe bahezagire. Data, mu izina rya Yesu ndagukengurukiye kuko ushoboje gushikana buno butumwa bwawe. Uhezagire bene data bose banyumvise, ubahe kwihana kandi ubahe kwihangana. Urakoze kubyemeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Ishene turiko ni shene Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibaha umugisha mwese, amen.